uyu Rusi yari umwisirayeli, yari umunyamahanga nawe yari umuntu wese adakomoka muri rino hanga ry'abisirayeli, ari iryo hanga twavuga ngo ryari ihanga ry'Imana, bwari ubwoko Imana yatoranije irabukundwa akaza kugira ngo bubeho bufise amasezerano, bufitaniye amasezerano n'Imana mu buryo budasanzwe, babeho bitwa intego Imana yihariye. uyu Rusi nawe kugira ngo yinjire muri kino gihugu c'abisirayeli, aho byazananye murahumva, nuko umugabo wiwe yari yarahunganye na se wiwe na mama wiwe mbere na mwene wabo, hanyuma bageze iyo bahungiye kubera inzara yateye mu gihugu c'Abisirayeli, bagezeyo ngo baca barongora abakobwa baho hantu, haribo uyu Rusi n'uyu Orupa. Hanyuma rero hageze ko basubira inyuma, no kuvuga harageze igihe wa mama umugabo wiwe arapfa n'abahungu biwe barapfa, hanyuma aba bakazana biwe rero ngo baramuherekeza asubira inyuma, ariko nawe arabinga ati nimusubire inyuma, nta wundi muhungu mfise, naramaze guca imbyaro sinzobyara, nta mpamvu ihari mutuma munkurikirana, kumvire ngo tugumane, mwebwe muracari batugenda muzokubaka ingo zanyu, muzoronka abandi bagabo mwubake. Ariko Orupa ngo aremera arasubira inyuma, we bari kuvuga aremera yuko agiye arasubira inyuma. Mugabo Rusi yifatanya akaramata na inabukwe, naho inabukwe yamubwiye ngo nta wundi muhungu nzokurongera, nta wundi mugabo niteze nzokurongera hari iwacu. Urumva nyene nta kundi, urabona ibyago byambaye, urabona ibyabaye, narapfakaye n'abahungu banje barapfuye. Mugabo Rusi ari naho ngomba ko duhagarara rero, Rusi ngo yakunze urukundo rudasanzwe nyinabukwe, urukundo rudaharanira inyungu, urukundo rudafatira ku mafaranga umuntu ashobora kuronka ku wundi, urukundo rudafatira ku bibonwa n'amaso y'umubiri, urukundo rutari rwa business. Namye nsoma kuri Facebook ngira ngo ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Yaga, aho bariko baravuga inkuru ijanye no kuvuga ngo muri kino gihe ngo mariage gisigaye ngo ari business, ngo ni nko gushinga ngo ishirahamwe ngo association cyangwa se societe, naho nyine ngo yunguka. Apana ya ngo association sans but lucratif, oya ni association yunguka ifatiye ku rudandaza. Ngo muri ico gihe rero ngo usanga ngo biratandukanye na byandi bya kera ngo baraganira ngo bagatwana kubera ko bakundanye, bumva baganiriye, bahuje umutima n'inama. Ngo ariko ubuya ni ukuvuga ni ufise gute, winjiza ngahe, uhembwa ngahe, ufise parcelle n'izihe, urafise imodoka, urafise déplacement, ufise contrat indéterminé, ufise urumva nyene bakubaza imigambi. Hari umuntu ari aho kumbe sinzikaza na bino video yo baravuga ngo je kumvuga ko ndafise imigambi ngo wapi, ngo mvuga atagira imigambi ngo wapi. Urumva nyene utagira imigambi n'udafise amafaranga cyane, ni n'umuntu atakintu na kimwe yerekana amaze kwimarira, amaze gushikako, amaze kurangura. Imana yacu ikubara. Rusi rero umunyamahanga sinzi ngo yari yabonye iki muri nyinabukwe, sinzi ngo n'amasezerano yoba yari yaragiraniye n'umuhisi, kuvuga umugabo wiwe akiriho, akavuga ngo ntuzohemukire mama naho nazoba ntakiriho, uku na biriya, Imana yadutabara. Ariko mugabo Rusi ngo aranka guheba nyinabukwe, niho yavuga ngo ndazi kiriya gihugu cy'iwanyu ntibazokwemera kuntwara, ntituzubakana, tuzoronka uwundi mugabo. Nari nagiriwe amahirwe ndonka umugabo akijijwe, ndonka umugabo avuye mu muryango w'abantu Betelehemu, mu bwoko bw'Imana. None rero yarapfuye, kandi ukurikiranye usanga nta n'akana yari bwabyare. Ariko mugabo nubwo atavyizigiro byo kuzoronka y'uwundi mugabo, ndafise ukuntu nababonye, ndemeza neza icyatumye yumva umengo ntiyoheba inabukwe, ntiyoheba Imana ya inabukwe, Imana y'umugabo wiwe umuhisi yapfuye.
ndemeze ko ari kubera ko iyo bijya hose yababonyemo imico myiza, yababonyemo inyifato n'ingeso, yababonyemo intahe, yababonyemo kubaha Imana bitamenyerewe mu mico y'iwabo y'Imowabu. Imana yacu nidutabare, kuko yaba atabiri byiza by'ingeso nziza, ivyamwa byiza, umubano mwiza, niyaba batamubwiye amakuru y'Imana yabo iyo bahoze, iyo bavuka i Betelehemu i Bwisirayeli, uyu rusi sinibaza ko yari kuronka ikintu afatirako. Ariko mugabo arafise iyo bija hose byanga byakunda ibintu byiza yafatiyeko byatuma avuga ngo jewe nubwo yapfuye akaba atawundi nzoronka, nemeye kubana nawe, nzokuba hafi, ndakwitwararike, ndakwiteho, narapfakaye nkuko nawe wapfakaye, twese turabapfakazi. Imana yawe reka nanjye izoba Imana yanjye, kuko hari ikintu nababonye mwo mwebwe n'Imana yayo. Nubwo mwaje iwacu muhunze inzara, narumvise amateka y'Imana yayo, ibyo yakoreye ihanga ryayo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero icyabaye n'iki? Ngo akunda urukundo rudasanzwe, yifatanya na inabukwe akaramata, aravuga ngo nemeye ko aho nzogwa nanjye ariho nzogwa, ntunyinginge, ntumanurire, ntumpatire kuguheba, kuko ntibikunda sindaguheba, tugende tuzobaniye nyene. Imana yacu nidutabara. Uyu muntu akiri muto, akiri umujene mariye no kuvyara ataravyara, yemeye kugenda mu gihugu azi yuko bazoguma bamunena, bamufata nk'igicibwa, batamukunda. Bashobora no kuzovuga ngo wewe niwe wishe umugabo wawe, murabesha mwebwe, hari iwanyu musenga ibigirwamana byanyu nivyo vyahitanye abana bacu. Ariko ntiyita kugwanka azokwanka nabi wawe n'umugabo, ntiyita kukungene ashobora kuzosaza atawundi mugabo aronse. Sinzi icyatuma avuga ngo nta wundi mugabo nzoronka ameze nkawe, kandi hakundwa nk'uwundi mugabo atameze nkawe, hakundwa nk'umugabo w'umupagani iwacu, hakundwa nk'umugabo w'umunyamowabu, sindonka umugabo ameze nkawe. Nta muntu yabanye n'umugabo wanje yokwipfuza gusubira kubana n'umugabo atameze nk'uwo twari tubanye. None rero kiretse hamwe noronka nkawe, ntari buronke nkawe, naco reka ngende. Imana ya mabukwe izombera Imana. Iyi Mana iyo bija hose ntihemukira iwayo. Imana yacu nidutabara. Hanyuma rero ngo ahakeya inabukwe, aramwitaho, aramwitwararika, amuvomera amazi, amuba hafi mu buryo budasanzwe. Imana yacu nidutabara.